inshuti namwe bakunze urubuga rw'intara ya Gitega, reka tubahemuriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, tungatowe ikaze mu makuru kuri no munsi mushikirizwa n'urubuga rw'intara ya Gitega. Kubura inyubakwa zubatswe hadakurikije amategeko ku mabarabara no mu bindi bibanza vya leta vyigaruriwe n'abenegihugu bigeze ku bice 90% mu ntara ya Gitega. Venamani Irambona aramutse iyo ntara yabishikirije mu gihe kuri wa 31 mu Nyandagaro umwaka wa 2021 arico kiringo ntarengwa catanzwe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Venamani Irambona avuga ariko ko inyuma y'iyo tariki ubushikiranganje ariko buzotanga intumbero ku batarabomora, akamenyesha ko ico gikorwa cyo kubomora inyubakwa zitemewe n'amategeko mu mabarabara makuru no mu bibanza vyagenewe abantu espace vert kibandanya kandi kigeze ku ntambwe ishimishije mu ntara ya Gitega. Zaciye imisi itari mike hari igikorwa kijanye nuko abenegihugu twokubahiriza amategeko y'igihugu nk'uko nyecubahiro mukuru w'igihugu yamakora bisaba ati abenegihugu batunganirizwe kandi ndetse na leta nayo nyene itunganirizwe. Harabaye rero igikorwa kijanye nuko abubatse mu bibanza bitemewe n'amategeko, aho no kuvuga mu bibanza vyagenewe ibarabara, mu bibanza bisanzwe bitekanirijwe ku bantu muri rusangi bose espace vert, yuko bokuraho izo nyubakwa. Mu ntara ya Gitega rero naho nyene igikorwa carakozwe kandi turashima intambwe higezeko, kuko ahatari hake ndetse amakomine yose yaberemwo ico gikorwa, kuko singaha mu gisagara ca Gitega gusa no mu yandi makomine vyarabaye ahantu hose amabarabara y'igihugu hose ico gikorwa carakozwe. Tukaba tubona ndetse yuko tumaze kurenza ibice 90% vy'ivyakozwe. Hariho aho bigaragara yuko babomoye ubwa mbere mugabo ntibaheraheza, na cane cane mu gukuraho imicafu kugira ngo hasigare hasa neza, kuko bijya babomoye bitegerezwa kuvaho. Abo nabo nyene tuguma tubahimiriza tubasaba yuko buhatunganya neza kugira ngo hase neza. Nubwo hari abitabira ico gikorwa mu ntara ya Gitega no mu gisagara ca Gitega, buramatari w'intara ya Gitega amenyesha ko hari abakweza amaguru aho hari n'abiciye amatwi kuri ako kamo batewe. Biribonekeza kandi yuko hariho n'abandi bahawe babariwe yuko babwirizwa kubomora izo nyubakwa zidakurikije amategeko, mugabo gushika n'ubu batarabishira mu ngiro, ariko twamenyesha yuko ngaho iwacu atari benshi cyane. Aba rero ndetse twagumye tubaja hafi tubibutsa yuko ikiringo carenganye. Hariho ndetse n'abaciye baguma batwandikira basaba yuko twobarindira ngo kubera ataburyo bararonka, ariko birazwi neza yuko na nyakubahwa umushikiranganje yavuze ati hariho ikiringo ntarengwa. Ikiringo ntarengwa naco ni rigenekerezo rya 31 ry'ukwezi k'umunani uko nyene turimwo, yuko abantu bose babwirizwa kuba bakuyeho ivyo bashize mu bibanza atari vyabo. Aba rero twarabamenyesheje. Twebwe murazi yuko abajejwe intwaro ntidufise uburenganzira bwo kubomora gushika muri no misi muri kana kanya, no kuvuga yuko twereka gusa ababwirizwa kubomora yuko babikora. Batabikoze rero twebwe icyo duca dukora duca dutanga raporo, no kuvuga yuko ejo itariki 31 tuzoje dutanga raporo tuyihereze nyakubahwa umushikiranganje wacu ajejwe intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, tumwereke ababikoze neza kandi ndazi yuko bazoshimirwa, kandi natwege turabashimira cyane, na cyane cyane baci bafata iya mbere mu gushira mu ngiro kubahiriza amategeko. Abo turabakengurukira cyane gose, kandi ndazi yuko na nyakubahwa umushikiranganje ndetse na leta irongowe na nyine cyubahiro mukuru w'igihugu ndazi yuko bazoshimirwa, kuko iyo umuntu abwiwe agaheza agashatahura agashira mu ngiro n'ingoga ni ngombwa ko ashimirwa. Abo nabo rero batashoboye guca babomora, ntitwoca tuvuga yuko ari abagarariji, kubera gushika ubu ntibaravuga ngo ntituzobomora. Mugabo rero iyo umuntu atabikoze urumva yuko mu bisanzwe aba atagomvye gushira mu ngiro umugambi wateguwe.
abo rero tuzoheza tubashikirize nyakubahwa mushikiranganje bazoheza baduhereze indi ntumbero twoheza tugakoresha kugira ngo ibintu bigene neza. Ikibabaje gusa nuko harimwo abo usanga bafise uburyo bafise amafaranga menshi mugabo bataciye bajana bafata iya mbere, abo nabo nyine tuzobashikiriza nyakubahwa mushikiranganje azoheza duhereze intumbero tuzokorerako inyuma y'igenekerezo rya 31. Twebwe rero twiteguriye gutanga raporo, hanyuma intumbero tuzoronka tuzoheza tuyishire mu ngiro. Uburongozi bwa komine ya Gitega bukabamenyesha ko ico gikorwa nicarangira izo metero zo ku nkengera z'ibarabara zizosubirwamo neza, ndetse n'ivyapa bitonze mu kajagari ku nkengera z'amabarabara bigatondekwa neza. Turashimiye kuba mwadukurikiranye, nimwegere gusangiza iyi nkuru bagenzi banyu.